yako, Ee Jehova muumbaji wangu, nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee Imani diria awayo neza ishimwe aife ushishikarire unaungami wawe iza mudashira Iria awayo neza ishimitse ushishikariye kujya wawe iza udashira muri Yesu Isendo mushitse Nawazonyakira muri kanzakiwe uwezekane nawe nezerewe nakisomba
bamusafiriye mu mwami bazova mu mva basangiye nawe ukuzuka kwiwe nanjye nyene sinzobura kuhaba umunsi w'impera hazobumburwa igitabo cyanditswemo abakijijwe Matawe kuna chimbio huyu na ongea na chongelea Yesu data ujanzo mukorero musegwire Zena mama z'urukundo rw'Imana ajemeje ivyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'impera azobumburwa ibitabo cyanditswemo abakijijwe mu mazina yabo iryanjye ririmo bamusaba apfiriye mu mwami bazova mu mva basangiye nawe ukuzuka kwiwe bazohurira mw'ijuru n'abazoba bariho nanjye nyene sinzobura kuhaba uwo munsi w'impera hazobumburwa igitabo cyanditswemo abakijijwe mu mazina yabo iryanjye ririmo Yesu databuja nzomukorera umusiwire Zena mama z'urukundo rw'Imana maze mbejeje ivyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo cyanditswemo abakijijwe mu mazina yabo iryanjye ririmo Yesu databuja nzomukorera umusiwire Zena mama z'urukundo rw'Imana maze menyeje ivyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'impera hazobumburwa igitabo cyanditswemo abakijijwe mu mazina yabo iryanjye ririmo muri porogaramu yawe turasabye rero n'uyu mwanya naho usubira uduheza gihe kuri uyu mugirwa tugezeko ubane n'umwe wese ubane n'ugiye kuvuga ijambo ry'Imana ryo kuremesha no guhumuriza no gufubisha maze byose ubibemwo wowe habaye byose biragenda neza urakoze ushishikare kwihesha icubahiro tutagufise ntacyo twobasha gukora nuko turaguhaye kaze no muri uyu mwanya tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yari Ntwari Dionedi yavukiye ku mutumba wa Kagege muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo itariki 10 z'ukwa gatatu umwaka w'1983. Yarize amashuri y'intango ngaha ku ishuri shingiro rya Renga
hanyuma ya mukristo yarabatirijwe mu ishengero rya Pentecote. Mu nyuma zaho yavuye akorera igihugu aba umusirikare. Mu nyuma zaho arabivamo akora ivyiwe mu mudandaza. Yaratangiye adandariza ngaho i Nyarunazi, arahava adandariza hariya mu Kirundo. Mu nyuma ashishikara kudandariza muri Afurika y'Epfo. Hanyuma yayubatse ugwiwe biciye mu mategeko, kandi yubatse itariki 12 z'ukwindwi mu mwaka wa 2008. Yubakanye na Ntihinduka Noeline. Asize abana bashika 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Yitavye Imana itariki 6 z'ukwa 4 mu mwaka wa 2023 hariya muri Afurika y'Epfo, aho yarasanzwe ariko ararangura ibikorwa vyiwe byo kudandaza, ahitanywe n'abagizi ba nabi. Ahigwa abapfa bapfira mu mwanya ngo baruhuke ubutambe bwabo. Amen. Byukuri uyu mwene data Diomedi umukristo wacu mu bwiza bw'Inyarunazi, kandi yari umuntu akunda Imana, agakunda n'ibikorwa by'Imana. N'igihe yarari hariya atubwiye ati muraca ku rugo rwanje, ibikorwa mukeneye muze mwitore. Hanyuma rero aragenda akabitora ibikorwa by'Imana muri rusange, yabikora yakunda igikorwa c'Imana. Rero Imana ikaba imwakiriye muri izi tariki. Turizera ko Imana yamwakiriye mu bugingo bwayo. None rero Imana imuduhezagiriye cyane. Murakoze. Uhoraho niwe atuma umuntu apfa, kandi niwe atuma abaho. Niwe amumanura ikuzimu, kandi niwe amukurayo. Aya majambo dusomye n'amajambo atwereka ko kubaho k'umuntu uwo ari we wese abaho kubw'Uhoraho. Kandi iyo umuntu amaze kuvuka, Imana iba yategetse iminsi azobaho, iba iri mu kuboko kw'Imana. Igihe rero umuntu ariho ntabaho kubw'umuntu n'umwe, umuntu abaho kubw'Imana, abaho kubw'Uhoraho. Ico gituma ijambo ry'Imana tubwiye neza ko Uhoraho ariwe atuma umuntu abaho. Uyu mwene data iminsi yari imaze ngaha ku isi ari mu mubiri, n'Imana yari mubeshejeho. Ntabwo yari ibayeho iyo minsi yari amaze kubw'umuntu n'umwe. Murazi ko umuvyeyi akunda umwana. Ntabwo umwana ashobora kubaho kubw'umuvyeyi wiwe. Imana niyo ibeshaho umuntu. Kandi n'igihe iyo kigeze umuntu akava mu mubiri akitaba Imana, ni integuro y'Imana n'ubugombe bw'Imana. Iminsi y'umwana w'umuntu uwo ari we wese iri mu kuboko kw'Imana. Iyo hageze rero ko umuntu ava mu mubiri, nta gisivya kihaba. Nico gituma rero bene data mukoraniye ngaha, muryango, nshuti, bagenzi, turabaremesheje. Tubaremeshereje iri jambo ry'Imana. Mumenye ko ukubaho k'umuntu wese ariho kubw'Uhoraho. Iyi minsi rero y'umuntu iheze, hakagera yaho Imana ikenera umuntu kumuhamagara, nta kintu gisivya kihaba. Naho umuntu yaba afise uburyo bungana gute, umuntu Imana imukeneye iramuhamagara. Hanyuma rero mureme, mwebwe musigaye, mwebwe mukiri mu mubiri, turaremesheje n'iri jambo ry'Imana. Mumenye ko natwe iyi minsi turiho, turakububasha bw'iki? Turakububasha bw'Imana. Uhoraho niwe atuma umuntu abaho, kandi Uhoraho niwe atuma umuntu apfa. Iyo hageze rero niyo imumanura ikuzimu, kandi niyo ishobora kumukurayo ikamujana aho yamugeneye. Mana idufashe cyane, kuko turiho ngaha mu isi, umuntu wese afise aho Imana yamugeneye azoba. Kuko inzira ni zibiri. Hari inzira y'abagororotsi bubaha Imana, bakorera Imana, bakunda
abicanyi n'abandi bakora ibyaha by'uburyo bwose. Iyo nzira ijana ikuzimu kwa Satani. None rero uyu ashingiwe intahe n'Imana n'abakozi b'Imana. Igihe kigeze yaho Imana imukenera, Imana irafise aho yamuteguriye. Naho twebwe tuboneka kumenga tumushize aho yavuye ikuzimu, ariko Imana niyo imanura umuntu kuzimu ikongera ikamukurayo ikamujana mu ijuru aho yaduteguriye. Yesu nashimwe cyane. Dusome aya ni majambo y'Imana hariya mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike. Cete ca mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike, igice ca 4 igice 4 dusome ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 17 wa 18. Uko abapfuye bazozuka, ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinziritiro ry'urupfu, ngo ntimubabarenga babandi badafise ibyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushika ku kuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo. Aya ni amajambo yo kwirurana kuri twebwe dusigaye, amajambo atwereka ku by'abantu bapfa, ariko mu Mana, mu bapfiriye mu Mana, mu bagororotsi, mu bapfuye bakora iby'Imana igomba, si ugupfa no gusinzira, kuko hasinzira utinda akikangura akaba muzima. Iyo umuntu yapfiriye mu Mana, Imana ikamwakira yubaha Imana, ntabapfuye, kuko igihe kizogera yikangure abe muzima. Cyo gitumira ijambo ry'Imana tubwiye ngo mwebwe bene data mwubaha Imana, mukunda Imana, mukorera Imana. Ibyo basinziritiro ry'urupfu mwebwe muri tahure ngo ntimubabarenga babandi badafise ibyizigiro, kuko abadafise ibyizigiro byo kuzoba bazima ngo bongere bazuke babe bazima n'abanyabyaha, abicanyi, nk'abakoze iribara, abazoba ikuzimu kwa wa Satani. Imana idufashe cyane. Ariko naho umuntu yoba avuye mu mubiri yubaha Imana, igihe kizogera azuke abe muzima, nguko Kristo wacu twizera yapfuye akazuka, niko abapfiriye muri Kristo Yesu bazozuka. Imana idufashe cyane. Iki nico tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushira kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Aleluya. Ugira yatwitangiye, ariko natwe umuntu wese amenya ko akiri kwisi agenda ati ndarindiriye umunsi wanje. Suko gabene data ugenda uti igihe kigeze, umunsi ugeze, umwanya ugeze, nta gisivya nanje nzogenda nkuko abanyitangiye imbere bagiye. Uyu rero umunsi wewe wari ugeze bene data, kandi inzira urupfu ruzanana biri mu ibanga ry'Imana, nta mwana w'umuntu abimenya, n'Imana ibibizi, kuko urupfu ruza mu nzira nyinshi. Hari umuntu apfa agwaye, hari umuntu apfa yishwe, hari umuntu apfa mu buryo butandukanye, ariko inzira urupfu ruzanana biri mu ibanga ry'Imana. Igihe rero uyu cyari kigeze, none rero aratwitangiye imbere
mugabo tugira ivyizigiro ko tuzongera kumubona mwizuka ry'abagororotsi igihe umwana azobaje kujana abamwitizi. Mana tugirire neza aba batwitangiye imbere Yesu aje ngo kujana ishengero ngo bazobanza bazuke natwe bazoba bakiriho baduhitane hanyuma tuduganwe na mpwemu yera dusanganire umwami hehe mu kirere hanyuma tuzobana n'umwami turi kumwe na bene data bose batwitangiye imbere. None aya majambo avuga twiruranishe aya majambo mwebwe musigaye mukiri kw'isi mukirindiye umuntu wese agiririye umunsi wiwe canke turindiriye umunsi w'umwami ni mureme atuhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami kandi muhema aravuga ategome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Iyo umuntu akiri mw'isi arakora ibikorwa byinshi bihimbara Imana kandi Imana ikabimwandikira cyangwa umuntu wese agakora ibikorwa ibyo ari byo byose biteza imbere urugo rwiwe, ariko iyo hageze yaho Imana imuhamagara nta na kimwe ajana kiretse bijya yakoze akandikirwa mu ijuru. Hahirwa rero abapfa bapfira mu mwami. Turagusabye mwami uzigame uyu muryango uyu mwene data asize, urawuremesha urawuhumuriza abana biwe umuryango wiwe umufasha wiwe inshuti ziwe abagenzi biwe urabahumuriza Mana, maze umuntu wese yitegurire gukora igikorwa cyiza kizotuma abana n'umwami kandi igikorwa cyiza kizotuma abona abasinziriye mu mwami. Haleluya. Hezagira abantu bumvise aya majambo bose Mana, ushikare gukora ibi bikorwa bigiye gukurikira ubibemwo kugeza urubanza tururangije. Urakoze kubibamwo byose bikagenda neza nkuko ugomba. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Boro boro umugozi gace muvugana oya mwenge hariya mwenge hano mwenge hariya ibikunda umuryango niwegere hafi wegere hafi bashene udushogwe hanga kwa machini athiyo kwa machini anaweza enda biraje wanatia mikono abaheza mucemo ikibanza abandi nabo bakeneye gushira byo ari byo byiza
yakacanye imbabazi yatugiriye murahangayira abandi bantu biwe n'urukundo Uraziya suke mu kusaba desordre heri sukamo yose. Sukamo yose ntacyo. Kubera kumabaza. Ugende yose modeli mare baba bakora igikorwa cyo gushishikara gushingura no kubakira twagira ngo tubasabe mwegere inyuma mwese turaho umwanya Kalabapfuye Umana nanje,
ukunze ndababurije ntusige numwe nta wundi meze iyo ntabara tugumane mwa bitugumane umuze hafi n'amasinatinya kandi amarusha niyo mwabaza arakuyeho ruboyi rw'urupfu tugumane mwa bitugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze ndaburije muki zani wewe ngomba kutabarisa radionesha warukuya wewe mwobo mwiza tugumane mwa bitugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze ndaburije imbere y'umuntu ari ngare ntusige numwe nta wundi meze iyo ntabara tugumane mwa nitugumane umuze hafi n'amasinatinya kandi amarusha iyo bamaza twarakuyeho ruboyi rw'urupfu tugumane nitugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze ndababurije ntusige numwe awundi nize iyo ntabara tugumane mwa nitugumane mwami no kumunsi nzocikanako nzobona ubwiza bwawe mw'ijuru iho nzoba mvuye mu mwiza w'isi no mu rupfu nitugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze ndababurije ntusige numwe nta wundi nize iyo ntabara tugumane mwa bitugumane. Jewe muri make nari nshaka ko nobamenyesha icyatumye nza ntabwo mbino lakini naje guserukira abanyamuryango bose batashoboye kuza ngaha bari hanze hari abo muri Canada hari abo muri Afrika y'Epfo abenshi murazi ibyo badufashije ikiziga kigashika mu Burundi abari muri Australia bose tubandanya kuvugana no kubonesha uko bimeze na mukuru wanje Jamari lakini numvishije ko yambwiye ati abagenzi biwe abafundi baramutaziye irindi zina Yakobo tuzi ko Serukamba Yakobo sasa yarambwiye ati ndabashimire gose Jacob arabashimira gose abantu bose muri ngaha ikintu cya nteye baze ko bidabanganyije murabyumva akamenyero kabaye kabi ntabwo namenyereye ibyingo sasa abantu bose muri ngaha no kuri kw'Imana mutegerezwa kubishyira mu mutima ibintu byakozwe abenshi bandwije bavuga ati uno munsi haje benshi uru n'urukundo nicyo kintu Imana iri mu ijuru ibona ko dushize hamwe
twobivuga ko ari nk'ishyirahamwe ryo mu Burundi sasa gufatana umunamunda gufashanya mu magorwa nk'aya ibyago byadutse reka byinshi ibyo tutazi Imana niyibizi n'izo bariha iyo mwari kuvuga ati sasa tubarihe ibyo mwakoze ibyo byose ntacyo tworonka ko twobariha ariko Imana ibashimire ibongerereza iminsi myinshi yo kubaho byinshi byavuzwe ku bijyanye na Bibiliya nanjye mu byo nkora byinshi ndi umwarimu wa Bibiliya sasa ntacyo nongerako lakini hari akantu nza kuvuga ako Jamari Jacob yantumye ari muri Bibiliya tuza kuvuga hanyuma turi ahandi ambwiye ko haza aho gukarabira inyarunazi sawa weba mu ncamake uwo ari we wese ari ngaha niho tuvuye ku mwana gushika ku musaza Imana imushimira rwose arafu mubandanye n'aka gatima ndibaza ko uwo ari we wese muri twebwe yigeze guhura n'icyago nk'iki arazi uko twiyumva arafu mu kindi ndashobora kwibaza ko abari ngaha bose bazinanye na Diomedi abatamuzi cyangwa abatutuzi twebwe sasa ubu twababonye ko ari umuryango inshuti y'abagenzi abavukanyi jewe ndabite ko mwebwe mwese muri umuryango wacu tubandanye nk'uko byose bibe mu maboko y'Imana ibikurikira byinshi nk'ibyo tuzi Imana irabizi Imana niyizi umutima w'umwe wese ko yaje ngaha icyamuzanye impamvu nyabaki lakini ikintu nyamukuru nuko Diomede ngaha niwe yatuzanye niwe yadukutanishije lakini avuga ati wewe icyo uza kuvuga cyo cyose reka ubasabe ubinginge bakubone nk'uko jewe naje